Iwe uri kurasotora umuntu yatoranijwe. Imana irashobora kukwihanganira rimwe ikakwihanganira kabiri, mugabo hari igihe ikora ikintu giteye ubwoba. Bakunzi ba Holy Canaan TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Ndaririmba ishimwe ry'umwami Imana kuko umwami wacu akwiriye kuririmbirwa, umwami wacu akwiriye gutazirwa nabo yaremye bose. Mana yanje mwami Imana, umutima wanje uranezerewe kuko ndagufise ku Imana nkakubwira ko umutabazi. Uri gitangaza Mana, kandi ibyo ukora byose bihora dutangaza uko bukeye nuko bwije. Uri Imana iturinde ikaturindana n'abacu, uri Imana itegura imitego imbere y'abansi bacu, kanatsinda yaravuze mu ijambo ryawe kudutegurira ameza imbere y'abansi bacu. Ibyo byose bikora kubera urukundo dukunda, kuko abo wakunze nabo watoranije warirahiye ko atana kimwe kizobahangara ubapfumbase mu kiganza cawe, kandi ubakoze ko abakoze mu mbone y'ijisho ryawe. Mwami Imana ndagushimiye, ndagukunda, uri gitangaza, uri umwizigirwa kandi uri umunyabuntu. Izina ryawe rikomeze gushimwa na bose mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye ko byumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo wirinde gukora mujisha abantu batoranijwe. Nukuri wirinde kuko bishobora kukugirira ingaruka mbi ikomeye gose. Hariho uwagerageje kugwana n'ubwoko bw'Imana, arahakomerekera, araharonkera ibihano bikomeye cyane. Rero nawe umuntu w'Imana wirinde. Iyo umuntu ubona yatoranijwe n'Imana, nukuri umugendere kure, ibyo mudashoboye kumvikana ko uvyirengagize kugira utabona ingorane. Haleluya. Reka rero dusome mu Kuvayo, dusome igice ca 14, dusome kuva ku murongo wa 26 dushikane ku murongo wa 29. Haravuga ngo Uhoraho abarira Mose ati, ramvura ukuboko hejuru y'ikiyaga, amazi ateranira ku banyegibuta no ku mikogote yabo no ku bagendera ku mafarasi bo muri bo. Nuko Mose aramvura ukuboko hejuru y'ikiyaga, umutwenzi utambitse, ikiyaga gisubira mu nzira yacu. Maze abanyegibuta bagize ngo barahunga, Uhoraho abacurikiraniriza hagati mu kiyaga. Nuko amazi araterana arengera imikogote n'abagendera ku mafarasi, mbere n'ingabo za Farawo zose zari zigiye mu kiyaga zikurikiye Abisirayeli, ntiharokoka n'umwe muri bo. Ariko Abisirayeli baciye hagati mu kiyaga nk'abaca ku musozi, amazi ababera nk'uruhome mu buryo n'ibubamfu. Amen. Iyi nkuru ngira ngo murayizi, n'igihe abana ba Isirayeli bariko barataha baja mu gihugu c'isezerano. Imana ikibacisha mu bugaragwa, batishe ku kiyaga gitukura, ngo hariho inzira direct bomara imisi mike bagashika, ari imisi 40 bagashika. Hanyuma Imana ni gitangaza. Hari rimwe na rimwe Imana ikuriye kujana ahantu hakomeye, igucisha mu bikomeye. Haleluya. Igucisha mu bikomeye, kandi yarashaka nuko aba bantu bamara iminsi mu nzira kugira ngo Imana ibanze bahingura, Imana ibanze bayimenye, bamenyane nayo hamwe ibone kubashikana. Hanyuma ngo Farawo yumvise amakuru ati bafashe inzira y'ikiyaga gitukura, ati nta reka tubakurikire tubamare. Haleluya. Ati reka tubakurikire muri iyi nzira, ati kuko ntaho bahungira, ngo hari ibisozi birebire, imbere yabo hari ikiyaga, inyuma ntibasubira, irumva bacahora n'izo ngabo za Farawo. Hanyuma rero ngo bashitse ku kiyaga, Imana irabwira Mose ati umva, ntugire ubwoba, ati ramvura ya nkoni yawe. Haleluya. Ati ramvura iyo nkoni, abana b'Imana bajabuke. Haleluya.
ngo ikiyaga kirigabura, ngo amazi amwe ajya ku haruguru ayandi ajya hepfo ngo mera nk'igihome, hanyuma ngo umusozi uraduga uja hejuru ko mu kiyaga bari hasi cyane, ariko Imana yakiduza hasi irahaduza hamera haringanira n'isi, ngo bana ba Isirayeli barajabuka mu mutekano ntangere. Haleluya. Hanyuma ingabo za Farawo nabo bavuga bati ibyo byose barahakera, natwebwe ntitureka kuwaca. Nagira nkubwire muntu w'Imana, we ntushobora guca mu nzira yose ubonye. Hari ibyo wokora kubera utazinanye n'Imana ntibikugendere ko, ariko ubuzinanye n'Imana bikamugendera neza. Haleluya. Kuko umwana w'Imana hari ikiganza kiba gikomeye kiri ku buzima bwiwe kimurinze. Haleluya. Abavugana n'Imana, wowe hari ibintu yo kubwira ngo ukore, uwundi yagerageza kubikora bikamuhitana. Kuko Imana ikoresha abantu cyo kimwe, batija mu nzira zimwe, hari uwucisha ishaka, we nawe igihe ataco mwavuganye urashobora kuhagwa. Farawo ntacyo yari yavuganye n'Imana kwa ahantu aza kuwaca. Ngo hanyuma kugira ubwoba, murumva ko ari bisanzwe, baragize ubwoba, ariko Imana irababwira ati nimutekane, ati nimubona abo bantu wonye nyuma yanyu, ati nta n'umwe uzosubira kubona ukundi. Ngo baca bagira iki? Baca bo bararengana. Aca asubira aramubwira ati umva, ngo bari bamaze rero kwinjira bose, ingabo za Farawo n'imikogote yabo bari y'amafarasi bari bamaze kwinjira mu kiyaga. Umva yari ikiri inzira baciyemwe abandi. Imana ibwira Mose ati umviriza, subira urambure ya nkoni yawe, ati ikiyaga giterana. Ngo kibateranira ko bose, nta n'ubu kubara inkuru yasigaye, bose bagira iki? Bose baratwagwa. Imana nta kintu itari yabwiye Farawo. Imana yari yeretse Farawo ibihetangabo kenshi, iramwereka ko Imana iri kumwe n'aba bantu. Muri buka ibitangaza 10 byakoretse igihe Mose ariko aravugana ariko arasaba ko yomurekurira abantu ngo abatware mu gihugu cy'isezerano. Murazi ibitangaza byabaye, ariko igitangaza cyanyuma nico ngomba kuvuga. Bisigura ngo yiwe uri kurasotora umuntu yatoranijwe, Imana irashobora kukwihanganira rimwe ikakwihanganira kabiri, mugabo hari igihe ikora ikintu giteye ubwoba. Ngo icitwa imfura cyose cyo muri Egypte, haba abantu, haba ibikoko, ikintu cyose cy'imfura cyose, urugo rwose waragize ikigandaro. Kubera iki? Kubera gusotora abana b'Imana. Imana yakoze ibyo. Imana yakoze ibyo. Icyo nicyo cyatumye Farawo agondozwa, aremera, aramubwira ati genda nimugende. Kubera bose bararize, bose barababaye, barabona ingene abana babapfuye b'imfura, zinafura we yose. Urimvira habaye ikigandaro, nta waravye uwundi, nta wafashije uwundi, ko bose bari mu kibazo. Rero umuntu w'Imana, wewe ugu muri kuratuma urutuka umwana w'Imana, wewe ugu muri kuracira urubanza umwana w'Imana, wewe ugu muri kurabaza umutima w'umwana w'Imana, Imana ishobora kukureka rimwe kabiri gatatu, mugabo kane ngira ntiyoreka. Haleluya. Irashobora kugukorera ikintu kizogutangaza nawe. Farawo murumva ko atigeze haha, nkuko hariho n'abantu badahaha. Hariho abantu ari inkoramutima z'Imana, Imana idashobora kwemera kuguma ubagaraguza gati. Udashobora kwemera. Ngo murumva ko Farawo arabandanya, aravuga ati ni occasion, ikibadukoreye ntibashobora kuducika, reka tugende tubagarura. Ugarura bari kumwe n'Imana hagati muri bo. Kw'Imana ariyo yabarongora. Bacaho Imana ivuze. Kuko ngo inkingi igicungo cyabatwikira ku murango, bakabona ati igicu cyahagarara nabo bagahagarara. Urumva? Barongorwa n'Imana. Wowe urashaka kugwana n'umuntu ariko arongorwa n'Imana. Umuntu ari mu mugambi w'Imana, uri kuramugwanya. Umva utari ko wikwegera ikibazo. Ingabo zose zirahera.
n'amafarashi n'imikogote byose biherera mu kiyaga kubera kutumva. Uyu munsi hariho abantu bariko bahura n'ibyago bikomeye cyane kubera ko barasotora abasitswe, bariko barasotora abana b'Imana, bariko barababaza imitima y'abana b'Imana. Uyu munsi ukabona icyago ku kindi ukaguma waza ngo mbega nibiki, nivyo nyene uri gukora hadakogwa. N'Imana iravyivugira ngo ukora kuona atoranije ngo bariko akora mu mbone y'ijisho ryanje. Nawe uzokora mu jisho ry'imbone y'Imana, hama Imana ikwihanganire. Rero umuntu w'Imana wirinde ibyo udatahura ubireke, ibyo udatahura ubihoze, ureke kuca imanza, ureke ntugwane n'abantu b'Imana n'abana b'Imana. Uyu yaragerageje kandi mu kugerageza kwiwe yahaboneye amakuba akomeye, kandi na Mose ibi byaba byose yaramubwira ati Mose ndagusabye nsabira ikigongo, nsengera. Mose akamusengera, ari n'ibikere byinjiye mu mazu, Mose agasenga bigasohoka, gaca agasubira akagagwa, Imana ikarekura ikindi inzige, ariko agakomantaza umutima. Nawe muntu w'Imana reka gukomantaza umutima, Imana iyo urugamba sugwa, urugamba n'Imana. Wabona hari bikuyobeye, hanga amaso Imana ibibwire, Imana ntizoreka kugutabara. Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Uri Imana y'imbabazi n'urukundo, uri Imana idukebura buri munsi. Mana yanje mwami Imana, ngushimira ko uhagaranye n'ubwoko bwawe kugira ngo butabare intambara zose bahura nazo. N'ubu ndakwinginze kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe, komeze kurinda abantu bawe, ubagirire neza, hama icyubahiro cyose kibi cawe, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.